Gabriel Rufyiri murongoye ishyirahamwe Urikome turabaramukije hano muri Mashaki TV. Gira amahoro y'Imana n'abantu mugiraho muba mwubahwe murakoze kandi kudutumira. Namwebwe turabashimiye kubona mwitavye kino kiganiro twatunganije hano muri Mashaki TV. Akabazo ka mbere tudatevye twashaka kubabaza mbega Gabriel Rufyiri arahungutse. Guhunguka no kuvuga inje ndi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura ndi mu Burundi ndi umurundi nibaza ko ico gikwiye kandi cyumvikana gusa nari maze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo ndi mu Burundi nk'igihugu c'amavukiro. Ego none ima y'imyaka 6 mbere narenga gato mutari mu gihugu mwasanze ivyo kurwanya ibiturire vyifashe gute bijanye n'intwari bere vyovyo mubibona gute mu gihugu c'u Burundi? Mu gihugu c'u Burundi nk'iyashika ikintu ca mbere nabonye nasanze abarundi batwenga. Ico ni ikintu canejereje nshitse kwa aeroport banyakiriye neza mbona abarundi bwa buntu bamanye kuva kera gukwifata naho bari mu bibazo ukabona mu by'ukuri yuko bimunezera cyane. Ivyo rero nanje byaranezereye ariko ikindi nabonye nibaza ko kigomba kubabaza umurundi wese nuko inyubako za leta aho naciye duhereye ku mabarabara nkaja ku bitaro urabona ko ibitaro bishaje nkaja ku mashuri nasanze mu by'ukuri ivyo bintu atari byiza na gatoya. Mugabe ikintu cambabaje nasanze ama etage y'abantu yaraduze mugabe ibintu biraba igihugu ivyo nitare ibintu d'intérêt général byose bitameze neza duhere ku mabarabara. Ivyo rero nibaza yuko umurundi wese bigomba kumubabaza kandi ivyo niyo ntango y'ibibi byose igihugu gishobora kugira. Ntizera neza yuko ivyo bintu nabonye kandi jiwe nshobora kuba mfise n'Imana nkashobora kubivuga bigomba kwenterepera bigomba gufasha umuntu wese akumva yuko tutakwiye kubona etage y'umuntu yaduze iruhari barabara ry'igihugu ryaheze. Ivyo bintu nibaza yuko atari vyiza na gatoya. Umuhejeje kugira muti hariho ivyo mubona atantambwe vyateye bitabere n'ijisho ariko kandi uko biri kose inyuma y'imyaka 6 ntihabuze ivyo mwasanze ibisati bicanke biriya byarateye intambwe. Ivyo birahari mubibona gute? Ubwa mbere nababwiye ko nasanze abarundi muri natire zabo baradevelopa ikintu bita resilience. Abarundi baranezerwa naho bafise ibibazo bariyumanganya ukabona ko ibibazo biri kuri bo. Ico ni ikintu nibaza ko abarundi twese dusangiye kandi dushima cyane. Tukurazi iyo uri kurereka amenyo yawe abatwenzi bari twengera nyene. Ico ni ikintu mbona ciza kitahindutse. Ikigira kabiri mbona c'intambwe ikomeye cyane nuko ukuntu leta yahaye ijambo abanyagihugu bakashobora gushikira ivyo biyumvira kandi umuguru w'igihugu ari wabije imbere kugira ngo bavuge ibibazo urabibaza ugasanga nta kibazo na kimwe n'abamenyesha amakuru bariko barabaza ibibazo ukumva yuko ari ibibazo bya bironye rwose bibaza. Higanira umukuru rero ugirisha mu mpera zo mwaka uheze twarumvise bari kibazo byari biganiro amenyesha ko babaza warumva ko babaza atari babantu bavuga bya bindi abanyagihugu basanzwe bibaza nyene. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Kigira kabiri ni biganiro umukuru w'igihugu yasavye yuko bigirwa n'ababuramatari nawe nakagirisha mbere bagatanga n'amanimero y'abantu batwara guhera kugira kuri we. Ivyo ni ibintu vyerekana ko hari ico bita interaction hagati y'abanyagihugu hamwe n'abasuku babo. Ivyo nubaza ko ari ibintu bikomeye cyane. Mu butungane ho ibyo bavuga ngo ivyo butungane byo nta yakwere basha ivyo nta kintu nakimwe je mbona mu butungane kirakoreka ahubwo nibaza ko nuko ico bita reforme profonde nukubusubiramo kuva ku mizi n'umukuru w'u Rwanda avyivugira wenyene sije ndanabivuga je nyene ubutungane buragwaye mu by'ukuri. Ivyo nibaza yuko atanu umuntu yo kurigwa aranabisubiramwo mugabo ico no kwita message politique
umukuru w'igihugu yaratanze message politique murabona yuko avuga ibintu mu by'ukuri mu majambo yumvikana. Ayo majambo rero meza yumvikana twumva bitahozeho bitari bihari. Twibaza neza yuko ubu turindiriye icyo no kwita les actes concrets, les actions concrètes. Ivyo rero bibanza kuvugwa hanyuma bigashirwa mu ngiro. Kandi umukuru w'igihugu yaritwemereye ko agiye kubikora. Ivyo rero ni vyiza cyane kubona umukuru w'igihugu agira interaction n'abanyagihugu. Twese tugomba kumushigikira tukamwakompanya kugira ngo ibikoko ntibizave bimumbira. Erega nabibabwiye ko ibisuma ni nk'ibikoko. Abo rero nibaze ko atazosumba abanyagihugu bose bari inyuma y'umukuru w'igihugu. Nivyo nibaze. Rero iryo jambo ariko arashikiriza ayo majambo avugwa amadisikuru meza turindiriye ko acakurikirwa n'ibikorwa vyiza. Hanyuma icanyuma nagomba ashikirize nibaza ko ari ciza na cone. Ni nk'iyi nama y'abakadre y'abaho cadre de l'État yagirishije. Aho usanga ivyo bijya vyaheruka ibi vyiza inama zikomeye nk'iya nama yabereye mu Bubirigi n'abarundi, iyi nama y'abakadre de l'État, iyi nama yabaye ya forum sur le développement yabereye mu 11 zose narazikurikiranye nta nimwe ntakurikiranye. Hari nizo narimwo nk'iya forum sur le développement nari muri yo naho nari hanze, iyi yo mu Bubirigi nari muri yo, iyo ntabayemwo ni yabaho cadre de l'État ko je nommé par décret. Mugabo hariho n'iyindi mukuru w'igihugu yemeye kuzokoresha par visio conference yatugitwemereye n'ikibazo nari mpejeje kubaza yuko azoyikoresha abarundi baba hanze kugira ngo batange interano yabo. Nuko kandi atatoranije atamugambo urimo ari abarundi gusa bazoza nk'abandi bagomba gutanga intererano. Nibaza rero yuko izo ni intambwe zikomeye cyane, nibaza ko ari bya bintu ariko twariko turavuga bya débat d'idées. Hatabaye ikintu bita débat d'idées ni ukuvuga ingwano y'ivyiyumviro. Ntidushobora gutera imbere na gatoya. Ivyo rero umukuru w'igihugu turabona yuko ariko arabiteza imbere gose. Namwe mumufashe. Ahubwo tubasaba mumufasha bamenyesha amakuru. Ntimusigare inyuma. Nico cyo gishobora gutuma igihugu gitera imbere. Rero ko umukuru yabitanguye. Tukaba tubona ko tukiyo ntambwe. Jewe ndemera neza ko dushobora gushika kure kuko niyo ntango yugushobora kugurura abarundi kugira ngo batangure kuvuga inshobora guteza imbere igihugu. Murakoze. Biravugwa kandi ko bamwe na bamwe bakabagiriza batishamwe Oricom rirakunda kwivanga mu byo ritasabiye uruhusha rigisaba kwemegwa. Ababivuga babeshe. Jewe sinzi kwishura kuvuga ngo ba ni bande. Nico nari nashaka kubaza. Sindi mumenyesha ngo ndarakubaje ba ni bande. Tukiraho nyene mwebwe ishamwe Oricom ivyo ryasavye ivyo rikora birahuye neza na neza n'ivyo ryemerewe gukora rigisaba gukora mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba umbwire ivyo twebwe dukora bitahuye n'ivyo dusanzwe dukora. Haraciye igihe hariho amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politiki yafatiwe ibihano no arugagwa. Muri ayo ishamwe Oricom ntiririko. Muri ayo ishamwe Oricom ntiririmwo. Mwibaza ko vyavuye kuki? Umbazi vya Oricom ibiraba yandi mashirahamwe ntobimbaze kuko si ingene yugawe. Nibaza yuko kugawa kwayo twebwe ntavyo twashimye kuko ishirahamwe naho bajyakoze ikosa hariho ibihano bindi bifatwa mugabo atari kwiyugara kuko ishirahamwe si umuntu, ishirahamwe n'abantu benshi. Rero hari uburyo bwinshi cyane bwo kubanza guhana umuntu imbere yo gushaka kukugara, ariko ivyo ntivyigeze biba. Twebwe rero tukibaza neza yuko nyamba tugomba kubaka inzira ya demokrasi kuko ni Burundi burimwo, nyamba tugomba kubaka ibijanye n'intwari bereye n'umwidegemvyo w'abantu, amashirahamwe agomba kubaho kuko mu kintu twita mu gifaransa le système national de l'intégrité. Système national de l'intégrité hagomba kuba ikintu mu gifaransa bita interdépendance des organes. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko inama nshingamateka ikora akazi kayo, intwaro nukuvuga executive igakora akazi kayo, ubutungane bugakora akazi kabwo, opposition irafaza akazi kayiraba, abamenyesha amakuru barafise akazi kabo, abanyagihugu barafise akazi kabo, n'amashirahamwe yigenga y'abanyagihugu arafise akazi kayo.
nta muntu n'umwe rero yinjirira uwundi, umwe yinjiriye uwundi niho ibintu bice bitangura koronekarira. Rero hari igihe abantu bari muri leta bishira mu mutwe yuko amashirahamwe umenga ariko akora ibitabanezereza, mugabo ivyo ni ku muntu akoze. Hari ikintu bita zone de confort, ni ukuvuga umuntu ari muri zone de confort ugerageje kumukura muri ya zone de confort aca yumva ko uriko uramugirira nabi. Mugabo nagenda babwire, nyamba hari abantu bafasha gutwara igihugu, amashirahamwe ari mu bantu ba mbere, mugabo kubera akora rimwe na rimwe ku nyungu z'abantu no ku bintu abantu badashaka yuko bimenyekana, ucumengo abo bantu ni abansi b'igihugu. Mugabo nagenda babwire ko atana hamwe kw'isi ikintu bita demokarasi gishoboka abantu badashobora kuvuga ivyo biyumvira mu vy'ukuri, cyane cyane bakavuga badatukanye, kuko gutukana si vyiza no kuvuga nabi si vyiza. Mugabo umuntu agufasha ni umuntu akubwira, akakuraba mu maso, akakubwira ukuri. Mugabo ukuri nako kurababaza, mugabo kuravura. Si abantu benshi rero bakwemera. Tukibandanya iki kiganiro turimwo, bamwe bumvise Gabriel Rufyiri agarutse mu gihugu ciwe c'amavukiro, baribaza bati mbega ntatanya urugamba aho bari barusangiye mu bijanye no guharanira inyungu z'igihugu na cyane cyane mu kurwanya ibiturire. Sinzi bande twari kumwe ntaye sindabazi ndabumva bari, kuko twaba dusangiye urugamba nabo muri Oricom, nabo turi kumwe bose. Abatahari nabo nibaza yuko igihe kizogera bakaza, mugabo sinibaza yuko hari abantu twebwe dutanye urugamba, kuko nta muntu n'umwe atifuza gukorera mu gihugu ciwe. Abatahari nuko hariho himvo zituma bataba bahari, mugabo basaba muri Oricom, ego nivyo harabo muri Oricom batahari, mugabo kandi ntimwibagire ko hariho nabishwe, ivyo ntimuvyibagire. Hariho nabishwe, ivyo ntimuvyibagire, kandi bazira urugamba bariko rwabo rwo kurwanya ibiturire. Rero twe twibaza neza yuko abarundi bose bipfuza kuba mu gihugu kandi bakifuza gukorera mu gihugu. Ahubwo icyo dusaba, icyo nashaka kuvuga ngaho, leta nikora ibishoboka byose kugira ngo n'abari hanze baze. Mugabo kugira ngo baze nibi ndiko ndavuga, ninavuga nkavuga abasuma, ababandi, abanyoni, bamwe babuza y'amabarabara turiko turavuga ngaha ayiko ashobora gutegwa imbere bwo kubona etage y'umuntu yaduze karatadandaza ata konte kuri fiscal afise, abo tukemera ko tubavuga. Nibaza yuko bizoba biriko biraza nabo bose bazoca baza, abo mwumva bari hanze bazoca baza. Mugabo murabizi ko hari abafise imitahe, nibaza yuko iyo mitahe nayo ni byiza kwihaza kugira ngo ko bagomba ko twubaka igihugu, iyo mitahe igomba kuhaza nayo, kuko murabizi neza yuko iyo hariho bamwe bariko barasomera abandi nabo batubitse umukanda, ni ikibazo mu gihugu cyo murabizi. Ikiganiro cacu kiriko kigana ku musozo. Ivyegeranyo mpuzamakungu bitari bike hamwe n'ivyo mu karere bakunze gukurikiranira hafi bijanye n'ubutunzi bikunze gushira igihugu c'u Burundi mu bihugu vya nyuma mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Ni iki cokorwa kugira ngo igihugu c'u Burundi gishobore kwisununura mu bijanye no guhindura ico kibanza? Nukuri ubajije ikibazo gihambaye cyane, ni nk'uko wowe ufashe ifi ukayiterera mu mazi. Nivyo twebe duharanira kandi nivyo tuvuga iminsi yose. Mu vy'ukuri sinzi abasuku, twebwe niko tubita abantu batwara, tubita ko ari abasuku b'abanyagihugu. Sinzi abasuku b'abanyagihugu twaganiriye, ndababwira ndamubaza ikibazo nti mbega mwe urashobora kwibaza Uburundi buri myaka 10 kuva bwikukira bugira ibibazo by'injyane, mu kwezi kwindwi tuzatukuje imyaka 60 twikukiye, mugabo tukaba tuharugwa ubu muno munsi. Ni byiza kubisubira kugira ngo bavyumve. PNUD, Banque Mondiale, FMI, n'ayandi mashirahamwe akomeye kandi asanzwe afasha Uburundi, afata ko Burundi ari igihugu ca mbere ku isi gikenye.
kigakurikirwa na za Somali n'ibindi bihugu nk'ibyo. Nibyo rero ndavuga nta muntu umwe bitobabaza igihe, kuko hariho des indicateurs ibintu bafatira kugira ngo babirabe, kandi ntacyo bapfa n'Uburundi kugira ngo babushire ku rutonde rutarigo. Umunyagihugu w'umurundi aronka amadolari ku mwaka angana 267. Murumva ko ivyo bintu atarumwe vyonezera. Rero ikintu nibaza yuko gikomeye cyane ni intumbero umukuru w'igihugu yafashe. Twaragize umwanya udasanzwe turaganira ari mu Bubirigi, ndamubaza n'ibibazo byinshi cyane kandi naroshe inyishu nziza cyane. Navuze ko mushobora kuzitora, inyishu yampaye mwozitora kuri radio televiziyo y'igihugu. Mu bisanzwe kugira ngo igihugu gitere imbere kive mu bukene, hari ibintu bisanzwe cyane bikogwa. Ubwa mbere no kwirukana abasuma bose akabashira ku ruhande, ayikorana n'abasuma, ayikorana n'ababanda, ayikorana n'abanyoni, kwiyumvira ko igihugu gishobora gutera imbere. Ibyo no kubanza gufuta mu mutwe ntibizopfa bishobotse. Abasuma nibo bansi ba mbere b'igihugu kandi bari muri leta, ugira uzobarondera hanze ya leta, eka bari muri leta kweli. Ico rero nibaza yuko umukuru w'igihugu agomba gukoresha amastrategy yose ashoboka kugira ngo abasuma begeze iruhande. Mugabo rero azogira ingorane kuko abasuma kenshi bameze nk'ingo yibonye ko amaraso. Genda vyibuka turiko bariko baragira ibintu vyo kugira reforme ya OBR. Murabaza umuzungu ariko agira reforme ya OBR ko atagivuye ngaha yiruka. Witwa Kirane Hormes yagiye yiruka, ariko ndabibutse ico gihe OBR itarabaho mu 2007 leta yinjiza amafaranga ngana imiliyaridi munsi ya miliyaridi 400. Mugabo kubera iyo reforme yabaye bagize abaduwaniye n'abandi n'abatoza kori bari baratunze muraza amazu, bavuga ngo umuduwani ubaye umuduwani, bavuga ngo urogoroye. Mwese nimubize ni muvyibuka, bavuga ngo urogoroye. Mugabo bagize izo reforme mu mwaka wa 2009 reforme iheze, mu mwaka wa 2010, mu mwaka wa 2011 na 12 OBR yaciye igwiza na kabiri amafaranga yaronka, yacije ku miliyaridi 800 ivuye ku 400. None izo miliyaridi 400 nizaje mu mifuko y'abantu. None ugende murabe muri budget ya leta ubu uri recette publique ziri ku miliyaridi 1,080 y'amamiliyaridi. None urumva basuma ingene bameze. Ugende murabe amasoko ya leta, abantu bagaronka amasoko ya leta, mugende murabe nibo batunze mwa kino gihugu. Mugende murabe abantu baronka amasoko yo mu gisoda, yo mu gipolisi, yo mu magara y'abantu, muri education, mu ndero. Abo bantu mugende mu barabe. Umuntu wese azi ko aronka isoko ya leta uzosanga ari bafise ama building yabo bonyene. None wibaza ko bayakura he none? Urumva rero ikintu ca mbere leta igomba gukora nuko abo banyoni, abo babandi, abo bantu mazuzuye ibanza kubashira ku ruhande. Ndiko ndavuga nk'ibindi azi ko bitabaryohera, mugabo n'umuti urura, mugabo kandi ukiza, nta kindi. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri leta igomba gukora, umukuru w'igihugu yarakitwemereye, nuko bagomba kugira ikintu bita budget ku programme. Hagomba kuba ikintu bita processus budgetaire, ni kuva kuri lettre de cadrage gushika kuri contrôle de l'exécution budgétaire. Hari haheze imyaka 5 ata contrôle budgétaire ibaho. Inama nshingamateka itora itegeko itabanje kuraba ingene amafaranga yatoye yakoze. Ivyo umukuru w'igihugu yaraturahiye ko ivyo bintu azopfa bisubiriye, agomba kubikufuta. Ivyo kuko ikintu bita budget niho honyene ushobora kubonera ko igihugu kiriko kiratera imbere kidashobora gutera imbere. Ingene amaprograma bayizwe, abahinga bayiga. Mugabo mbere bazana amafaranga bagakubita ko gutyo abantu bagashoboza kwikorera uko bagomba. Ivyo rero ko umukuru w'igihugu yavuze yuko agomba kubihindura, kugeza yaho haba ikintu bita contrôle budgétaire biciye mu kintu bita loi de règlement. Nibaza yuko ibintu bishobora gufata inzira. Ivyo rero bica bihabwa abahinga, abo twita aba expert, kugira ngo ari bo babikora. Hanyuma haba program ntaje gukorwa n'abamilita b'imigambwe.
abamilita b'imigambi nibo bahivye abamilita z'imigambi nyene mugabo ibintu babiha abahinga mu migambwe barimo abari babakoresha mugabo bashigaho nk'abahinga bajeho bashizeho ibintu bita les indicateurs de résultat kugira ngo umuntu baza mubwire bati okay we turaguhaye hanyuma kuri tere periode tushaka yuko uzodukenera resultats iyi des indicateurs clairement identifiés ibyo nivyo nibaza yuko uzoshobora gufasha gutyo igice ni cya kabiri icyanyuma nuko umuntu wese azofatwa yagize ikosa atatanze de resultat abibazwa ivyo niko bigomba kugenda novuga byinshi byo uko bwo ivyo bintu n'ivyakogwa ivyo bya budget n'abahinga n'amaprograme yitwe neza hanyuma nivyo kwirukana abasuma nibaza neza yuko ibindi bishobora gukurikira neza Ego muti bimwe mu bikwiye gukorwa nuko uwo bahaye amabanga ku kiringo kanaka ntiyerekana umwimbu abakwiye kubibazwa ego tubandanye kandi none muri ivyo byose muvuze intererano y'ishirahamwe Oricom ku ruhande rwayo yoyo niyihe Oricom ubwa mbere ni bituriko turavuga ni ibintu by'ubuhinga ni ibintu usanga abantu kenshi bari ruhande ya leta batashobora kubivuga twebwe ahubwo twari abantu bari guhabwa iteka mu gihugu tukagaburirwa n'igihugu kuko bidukora ibi turiko turakora turabantu turabahanuzi ba leta tudahembwa na leta nukuvuga tudahembwa n'abari muri leta mugabo turayikorera kuko ibi turiko turavuga bifasha leta iyi ni rero idasanzwe si nivyo vyonyene mu maprograme leta igira amaprograme turayiha abahinga leta idahemba kandi bavyize babifitiye ubumenyi n'ubuhinga ndabaha akarorero uranzi ibi bintu ndabimaze imyaka irenga 20 na mbe ubaza kuri experience umuntu amaze bari ko ariga ubaza ko atabintu aba yarabonye nibaza rero yuko ibi biturutanga si kurota umuntu ahagaze ni ibintu tubona ko bishoboka kuko mu mahanga hose ahantu byashoboye kugushoboka ntushobora kugira budget de fonctionnement ngo wibaze ko ushobora gutera imbere leta igomba kugira icyo no kwita des secteurs porteurs de croissance ni ukuvuga ibisata bitegerezwa kuromoroka ibindi kugira ngo ushobore gutera imbere kandi ibintu bishoboka ndabibabwiye ndabahaye akaroro ka Obert y'imbere ya 2009 na Obert y'inyuma y'ibihumbi 2009 ndaberetse uburusho nivyo birashoboka rero mugabo nabibabwiye kugira ngo bishoboke bigomba yuko umukuru w'igihugu n'abamufasha apana basuma ariko abamufasha bashobore kugira ibishoboka byose kugira ngo ibintu ngombwa ibintu by'ukuri aba ari byo bijo mbere ibyo meje kubashikiriza naho ntabivuze byose mugabo ndazi ko bishoboka ego tubwire mu majambo make kimwe canke bibiri biboneka mugira muti kuca umuntu yokwita mu gihugu cy'Ifaransa ishantiye ikiri imbere mu mirimo mu byo tugiye kwihutira gukora niki nkishira hamwe Oricom twebwe turiko turakora ibyo dukora tusanzwe dukora turafise ibintu biri mu ma priorité yacu twebwe dukora mu kintu bita plan d'action hariho plan d'action stratégique y'imyaka 5 ivyo birapanze kimwe ku kindi hakaba nico bita plan d'action annuel ivyo navyo ni birateguye birapanze biri mu maxe menshi ivyo byose rero tuzobikora tubikoranye na dukorana mugabo kandi biri mu ntumbero leta yashinze kandi dukurikiza amategeko ivyo rero tugiye gukora hariho ibijanye na plaidoyer nk'ibi turiko turavuga nk'iki ca budget tuzobana tukivugako ivyo kwerekana ubutunzi abantu batwara bafise ivyo umukuru rero twemere mugeze tugomba turakora bishira mu ngiro kuko ndabibutse nk'ivyo biri mu bwanshingiro mu ngingo ya 1995 n'ingingo y'ijana na 59 n'amasezerano mpuzamakungu yo kwanyega turere leta yashize ku gikumu n'ibindi n'ayandi mategeko urumva rero nk'ivyo kutabikora urumva yuko bizenze ruguhunyanga ibwirizwa shingiro hariho rero nibi by'amasoko ya leta navyone tuzobikurikirana kuko navyo mu byo dushinzwe hariho n'ibindi byinshi cyane tuzokurikirana bijanye n'ubugene ubutungane bukora kugira ngo tubafashe gutanga intererano kugira ngo igihugu gishobore kuba igihugu gifise isura nziza mu makungu kuko
ibintu umunyagihugu aje mu Burundi, umunyamahanga aje mu kino gihugu cy'u Burundi akava kwa aeroport akarengana Shanike agaca abona aya mabara ariko arabona ivyo bintu mwe mumva ari ibintu bisanzwe nibisi bisanzwe. Nibaza rero yuko kuko ndabivuga ahubwo leta ikwiye kutugira abami n'abaherezi kuko turayifasha cyane mu bintu yiriko irakora, kuko nakubwiye umuntu akuraba mu maso akakubwira icyo bita ukuri kuguruye, niwe muntu wenyine bari koragufasha. Mugabo ujya muntu agushishitira akugirira bimwe twita fratrie, ujya muntu bari kora kwica uhagaze. Reka rero duse n'abasozera ikiganiro cacu, ariko mpereze kuri aka kabazo. Icivugo ca leta y'u Burundi kigira kiti turi kumwe twese birashoboka. Ico civugo kirabahumuriza? Ico civugo ndagishigikiye, mugabo nuko hari ibindi vyivugo biri mu mugambwe bikivuguruza, nico kibazo kihari. Urumva ico civugo washaka sinda civugo kimwe bavuga bati umufuko wose uronka amafaranga, twese turashoboye, umunwa wose uronka ico ufungura. Mugabo hagaca bikindi kivuga ngo ntawe ukorako. Ico civugo mwe mucumva mwebwe none ngo ntawe ukorako, none ntawe ukora kumva vyo bana gute na twese turi hamwe turashoboye. Urumva rero ni ngomba ko haba ikintu bita coherence, ata coherence ihari ntibishoboka. Coherence no kuvuga yuko umugambwe ni utwara CNDD-FDD, ico civugo ntawe ukorako kiri mu mugambwe CNDD-FDD, none ntawe ukorako bisigurike. Hariho n'ibindi vyivugo ntarinze kuvuga bindi nk'ivyo. Rero mugabo cyo nashimye naho ndabivuze gutyo, umukuru w'igihugu naramubajije ico kibazo yatubwiye yuko ivyo ari ivyo abantu bagomba kurya abandi babicayeko bitazosubira. Ndabibo no murashaka kuza kubiraba kuri YouTube ya RTNB, yavuze yuko ivyo bintu bitazosubira. Niho rero nibaza ko ico civugo leta yashizeho kizohava kiduga kigaprima ku ivyo vyivugo biba vyerekana ko ari abantu bagomba inyungu zabo gusa. Nivyo twibaza rero ivyo vyimvugo nta ukorako, natwe zamwe turashoboye, murumva yuko bigoye kubangikana. Ego Gabriel Rufyiri murongo y'ishirahamwe Oricome, turabashimiye ko namwitavye ubutumire bwacu. Mwakoze kudutumira natwe, mugabo ndabasavye ndabisubiyemwo ibituvuze mukore mu vy'imana kuvamo, mugabo ivy'akanovera ibinyene abantu badashaka kumva aba ari vyo muvugisha, kuko sinduko ndabigisha umwuga ndazi ko umwuga muwuzi, mugabo hari jewe mu bintu bambwira narataha bavuga yuko amaradiyo n'amateleviziyo akorera ku butaka bw'u Burundi bose babugaye iminwa atanumwe gishobora kuvuga. Ikizonyereka yuko batabugaye iminwa nuko ibimvuze mu birenganisha. Ndazi ko bishobora kugira abo bibazo n'undi abivuze birafise abo bibabaza, mugabo nababwiye umuturura ni ushobora gukiza wonyene, nta wundi ukiza. Murakoze. Twizere ko hanyuma nitwabatuma ko muzotwitaba. Yemwe jewe ndaha kubw'abanyagihugu sindiho kubwanje, eka iyo mba ndiho kubwanje bankorera bankora ibindi uko ndafise byinshi biri mu mutwe nokora, mugabo ndabitavye kubera ni nemera ivyo mukora kandi nemera umugabo amenyesha makuru, arico gituma nipfuza yuko abantu bidegemvya mu mutwe ico twita le débat d'idées. Ahubwo nanyo nagira ngire iciyumviro, nagira ndabasabe muzoduhuze nabo muri leta, muduhuze n'abandi, tugira ibiganiro ducyazanye, kimwe bita egize ducyazanye, kuko niho hantu honyene ukuri gushobora kuboneka byonyene. Nayo bijya byo kuvuga nakubwiye abantu bari muri fratrie birya nivyo byica igihugu. Ikiganiro twariko tuganira n'umukuru w'ishirahamwe Oricome, ishirahamwe gishinze kurwanya ibiturire. Aha niho kirangiriye. Bakunzi ba Mashaki TV mwariko mudukurikirana, tukaba tubasezeye.